igihugu cyane nkabura nshikira kweri kandi ari kwa sogokuru ntagira adresse n'amateka maremare nari maze imyaka 40 naragiye mu buhungiro ntigeze ngaruka ku butaka bw'u Burundi bwaro bwa mbere ngarutse imba y'imyaka 40 abo twakuranye bose ati abo baraheze hari indi generation nta bantu bahari bandi nawo menya ariko natashe subiye inyuma nishimira avuga nti noneho nzogaruka nshikira kuri adresse yanje mwebwe rero BMBC nkuko babivuze twarabonye kubungangurukana bumenyi turabaterefona turavugana dusanga abantu babizeye rero uno munsi bwa mbere muryango wa Manariyo Tarasisi n'abashitsi mwagendanye turabahaye ikaze no kwita mu buryo formere solanere muri ino nzu yanyu iri ngaha mu Buterere ikigo cya Diaspora City Miroir hanyuma muhajyame mwasinzirire neza mugize ngira akantu mudatahura mutujya kara kugira ngo tugware ibyo bintu bimeze neza hanyuma muze mahagire n'imigisha. Umugambi wo gushikiriza amazu muri societe BMBC urabandanya nkuko bavyiyemeje mu mwaka wa 2025 societe BMBC iriko itanga amazu ku buryo budasanzwe no kuvuga mu migambi itandukanye musanzwe muzi ko dufise imigambi ya Diaspora City Tenga, Diaspora City Gahahe, Diaspora City Miroir ya mbere na Diaspora City Miroir ya kabiri. Kubw'ivyo rero umugambi urabandanya aho muherutse kubona umugambi wo gutanga amazu wahereye mu Itenga ubu naho ukaba ugeze muri Diaspora City Miroir ya mbere. Si ivyo gusa tuzobereka n'urukurikirane rutandukanye rw'amazu agiye kuza aratangwa. Turavuga imigambi yaheze nka Diaspora City Gahahe mugiye kubona abantu benshi binjira amazu muri uno mwaka. Ni ibintu byiza cyane aho ibikoresho ari twe tuvyikorera cyane cyane turavuga nk'intebe, ibitanda, imiryango n'ibindi. Dusanzwe dufise amasosiyete ahurikiye muri BMBC Group nkuko musanzwe mubizi. BMBC Furniture ikora imiryango, intebe, amameza n'ibindi. Musanzwe muzi BMBC Energies ikora ku byerekeye internet, umuyaga nkuba, amatara n'ibindi bitandukanye. Sino kwibagira BMBC Workshops aro isanzwe ikora imiryango y'ivyuma canke aluminium, byose bikaba bikorerwa muri societe BMBC Group. Kubw'ivyo rero kaze mugumane natwe mwakirane natwe umushitsi wacu mwumve ingene yagaragaje umunezero wiwe umuyobozi wa BMBC Group ingene yamwakiriye mbere n'ibindi byinshi bitandukanye mwirabire ubwiza n'ubukomezi bw'amazu meza y'akarorero ya BMBC. Musanzwe mubizi yuko ibikoni byose ari twe tuvyiterera ko ibintu bitandukanye. Umukiriya wacu yinjira mu nzu ajanye ikamambiri n'impuzu gusa nta kindi, ibindi byose tuba twarabishizemwo. Kaze rero mwese muhurumbire BMBC tutibagira kubabwira ko mwoturondera mukaduhamagara kuri Facebook mukatwandikira mukaduhamagara no ku nimero 79 amajana 5 amajana 220 mwijambo ryo kwakira abashitsi banyene inzu bava mu gihugu ca Australia. Umuyobozi mukuru wa BMBC Group David Ntamakuriro yarashimye yongera avuga ko ico gikorwa ari ingabire iva ku Mana. Mu bikurikire kugira amahoro ibikorwa n'umugisha uva ku Mana kuri twese. Hanyuma uno munsi uri hejuru aha turi ni muri commune ya Ntahangwa aho bita zone ya Buterere. Aha turi ni mu kigwati bita Diaspora City. Kigwati BMBC atunganije kugira ngo bahagire uraro bwiza nk'uko turimo. Hanyuma rero uno munsi habaye ibintu bidasanzwe. Umuyobozi mukuru wa BMBC Group yarongeye avuga yuko uyo mukiriya wa BMBC Group Tarsis Manariyo yashoboye kwitura BMBC haraheze imyaka 2 none akaba yinjiye inzu. Tubibutsa ko yakurikirana BMBC Group ku mbuga ngorokana bumenyi uyu munsi akaba atahukanye inzu yiwe y'umutonore. Kuva muri 2023 twaratanguje umugambi wo kubaka kino kigwati bavuga kiriko kiragera kure. Hanyuma turabwira abarundi bari hirya no hino ku isi harimo n'abari mu Burundi ko boza ko novuga ko bo turabagiza bakagura ano mazu imiryango yabo ikagura no mazu kugira ngo bayabayimo baba bangaha canka dodarashikira mwavuye mu mahanga. Rero igihe kimwe twagiye tubona umuryango wa Garampa Tarasisi Manariyo udutumbera tujya turabazi naho tutaba ngaha tuba muri Australia tumaze imyaka tubakurikirana bati kandi uko tumaze kwibona
biraboneka ko ibintu muvuga mubikora. Rero twifuza yuko toja muri uwo mugambi. Hanyuma rero turabakira, urabona abana novuga babakure bikilometero ibihumbi byinshi cyane. Ugiyeyo menga harimo hantu ugenda mwanya munini uvuye mu Burundi kugira ushike. Hanyuma aravuga ati mugabo naho turi kure, amakuru yanyu aradushyikira ko tuzobana neza. Hanyuma rero turasinya amasezerano yo kugura ino nzu ikiri ku bicapu. Ubwo baratubwira ati twe turazi ko dusunze amakuru tubazi ko ivyo bintu muzobigira uko nyene. Mbere barahamagara n'umuhinga wabo inshuti kugira ngo abafashe no kuraba igicapu ciyo nzu ko gihuye n'inyungu zabo gishobungukira. Kuko tubigira n'abandi bakira tugendera duti twese umuntu agwahanura ibintu byakoze n'abantu bashaba hari gusanga ari akantu wojyohora. Kuryo nemeza ko ino nzu yabo ni nziza gose panze neza kubera bafashe umwanya munini bakaza kugira. Uno munsi rero uri hejuru naho mfashe ijambo ngira nani nzoyafata misi iza tuko turashikiza ababanyi banyu ngaha amazu, ariko ino jambo ntirisanzwe kubera ubwa mbere aho umuntu agira abana mugabo ngo hari gusanga hari umwana ashikirana cyane na nasa canke na nyina naho bose bakundana. Abantu rero twarahuje ku rugero runaka rudasanzwe kubyo niyo tuko turayaga usanga umenga nituko tuyaga nk'abantu bagura n'abagurisha umenga ni inshuti. Hanyuma kandi harageze igihe ndabona ko ari wadotangura kwinjira mu nzu yabo. Voilà. Rero no munsi bwa mbere muryango wa Manariyo Tarasisi n'abashitsi mwagendanye na engineer ngaha aye baserukiye akaduhuza canke akunga buno bucuti bukakunda. Turabahaye ikaze no kwita mu buryo formere solanere muri no nzu yanyu iri ngaha mu Buterere ikigo cya Diaspora City Miroir hanyuma muhajyame mwasinzirire neza mugize ngira akantu mudatahura mutujya kara kugira ngo tugware ibyo bintu bimeze neza. Hanyuma muze muhagire n'imigisha abana banyu bazahagire n'imigisha. Bamwe bakiri bato bazayumviriye neza nabo bagura amazu nkayanye n'ibitangaza. Ego urumva inzu mwemera mu bahariya uburyo muri Australia baraturusha kubaka, baraturusha ubuhinga bwo n'uburyo bwo kubikora, ariko iyi nzu yanyu mwaguze ngaha naho mwoyizana nk'umuzungu arashobora kwitekamo muri forma akoresha iburaya agafungura akajyama neza. Kandi aravuga yuko intambamyi zitigeze zibura haba mu ntango hagati mbere no gusozera igikorwa ntivyari byoroshe, ariko Imana yarahabaye maze kuri uyu munsi urizina ukaba ugeze hama inzu ikaba itanzwe imeze neza cane. Hanyuma tubashimiye cyane kwa mwaradutumbereye bitabaye novuga atarusaku rurimwo, nta muntu nabonye azafasha ukuboko mugakoresha ubwenge bwanyu mukabona ko turi seriye cyane ibyo twabemereye tuzobikora mugashikira ngaha muri Diaspora City Miroir. Abikaba ari byo byatumye ko muri no mugambo ugera ngaha kubera yuko n'igihe twari ko turawukora harabaye ibibazo byinshi bidasanzwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi byatumye twebwe n'abandi bantu bakora imigambi minini batorerwa kuyikora ku buryo byasaba ko mudushigikira mu bintu byariko bino bikorwa byariko biraba. Ivyo bibazo byaranabaye n'igihe twari ko turategura kwibashikiriza mu minsi ya nyuma, turabona ko mwagumye mutumye ko nako tubomye ko. Hanyuma rero urumva sinavuga ibintu byinshi, cyambere no kubashimira kubera mu buryo butandukanye nuko mwabigenjeje. Hariho abantu banka gufata henizi ngobe nyene ubwabo mu ntoki, kenshi ntibaronka ibintu nk'ibi kuko nk'akarorero ndibuka muri ko matubwira ati hindura plan twe dushaka imeze uko. Ndazi ko mu mutima wanyu mubona ko ari ikintu cakunze kwera mwabyitayeho nk'umugambo hambaye. Hanyuma ikindi naco jewe novuga no gushimira Imana rugira byose, none nayivuze yabibona byari byaratugoye tuko turaheza turabura utuntu tunaka twarasenga cyane dufashe Imana bigende neza, yarayumvise isengesho ryacu no mutse byakunze. Hanyuma shimye na bagenzi bacu turi kumwe ngaha, ego mpereye kuri aba bashefu turi kumwe harimo ngaha Sandrine ajeje approvisionnement, Claver ajejwe
ressources zimene muri BMBC, hakabamwe ariho narajeje byo gutwara imizigo iza ngaha nije handi, hakabamwe no mu chef wabajya babafasha gusigura ukuntu bigenda, ukuntu tuzokorana n'amabanki, ukuntu tuzoshora ukuntu mugira contrat na twebwe directeur commercial Vianney, hamwe rero n'abagenzanje bari ngaha harimo nabo bariko badufata amasanamu. Jewe bwa mbere umutima ni yani urera kubera turi mu gihugu aho no mbere ku mugabane muri Afrika aho imigambi ishobora gutangura ntigera ihera kubera ibibazo byinshi bituma abanyamitahe batoroherwa, naha biraba naha byarabaye n'ibana biba kubona rero Imana yaducigiye tukabirenga byose kuburyo inzu ya mbere ishikirizwa n'ibintu bidasanzwe. Hanyuma ntera ndangiza, murabona umugambi igihugu n'icyo wanyu takoreho muzi, ubu ni wanyu ngaha. Hanyuma muze mutuyagira abagenzi, mubabwire yuko dushitsa ibyo twiyemeje. Muri no mugambi nta mukiriya dufitaniye mu rubanza, muze kwitega ko hari umuntu ngaho tuza kwatanana amakofe, bose bazoda turyoherwa nkuko nyene kubera turagerageza ku buryo tubana neza. Hanyuma ibindi jewe nibaza ko ntobana yambuga amajambo menshi, turanezerewe cyane, turashimira Imana, turakengurikira umuryango wanyu mu buryo budasanzwe. Nibuka muri ko marambya ati tuzoza muri uku kwezi k'umunani, ndiko nageza kubabwira ko bizokunda kuba mwaravyizigiye. Je mbona ko ari ubucuti twari maze kuonga, mwari gushaka kubona ati muravye twari turi ibibazo byari muzi nyene bituma tutabanza ko dushaka, ariko mwaravyizigiye. Isi isanzwe ikora igikorwa arico bita service après vente, no kuvuga yuko inzu kuva igitangura kubakwa ikigera hagati igiherahezwa kubakwa, abakiriya baje kuyibamwo mbere basubiye inyuma canke bakiguma ngaha nyene mu gihugu, inzu iguma ikurikiranwa kimwe ku kindi ku kigize iyo nzu. Rero niyo service bita après vente. Umuyobozi mukuru wa BMBC Group yavuze yuko inzu imeze nk'imodoka, iyo entretien inzu iguma ikenera, BMBC irahari kubw'abakiriya bayo kugira ngo yame itunganiriza abakiriya bayituye inzu zigume zimeze neza ari umutonore. Mubikurikire. Hanyuma rero inzu nivyo murayishikiyemo, mugaye imeze nka kujya ko umuntu aguze imodoka bacamubwira bati hari bateri kubera imodoka yari imaze kumbura iminsi tushanga mazi mashasha. Rero nico gituma tugira service après vente. Twebwe guhera no munsi nejo nyene na hirya yejo mwabonye ko n'ubu bagenzi bacu bariko barafasha mu gukora ibikorwa bya nyuma byo guhekipa inzu. Burya ntaho turoye kikigwati muzorinda musaza tukibanamwe, ntaho turi Travis natwe ukuntu twapanze tuzoguma ngaha kugira ngo tugwe dufashanya kugira ngo habe ahantu heza habereye kwitwa haba diaspora. Hamwe mu myaka nk'ibi tumaze kwaheza kwatunganya za mu mwaka umwe ibyatsi byakuze, tukategura iby'isuku neza, umuntu azokumva nyene ko hasa niburaya mu bijanye n'imibereho. Tukategura ibintu tutaraho ngaha bijanye n'amazi, tuzotobora tugira amazi ngaha dakama. Aba bagenzi banyu mu itenga byabaye ubu barashaka kuyaronka, bacaje mu gahe bacakuriza ikizino. No kuvuga turabizeza yuko akantu mwamubura muzosanga twagashizemo, naho byinshi bikwiye mana ko menga nyene ni heza cyane. Umukiriya wa BMBC Group ariwe Tarsis Manariyo yaraseruye akamwemwe abicishije mu ijambo, akaba yagize ati: nanje ku mutima we wanje n'umuryango wanje uno munsi ni wakanyamuneza, ni akamwemwe kadasanzwe. Uyu munsi sinzi aho nohera naho norangiriza kubera ko nini ntambwe ishikwaho nabake. Mwebwe rero BMBC nkuko babivuze twarabonye kubungangurukana bumenyi, turabaterefona turavugana, dusanga abantu babizera kugira tugere ku intambwe habaye mu gwizerane. Murazi ko twacanye muri byinshi ariko tukagumana, twaracanye mu bitugora, ari jewe birangora, ari mwebwe biratubira bagora, ariko twagumye dufatanya umuntu. Ndabashimiye cyane ko mutugeze mu mpemukira kandi mwarankoreye nkuko
byagomba kuba. Yongeye amenyesha ati umunezero wanje uje guhoza agahinda aho mu mwaka wahera nashikiye muri Maison de Passage ndaraba nti jewe ndi mu gihugu canje igihugu c'amata n'ubuki igihugu c'abasokuru ariko ntagira adresse ntagira iyomba biragahera ninasubira kugaruka nzoshikira iwanje kukaba nkako niko byagenze uyu mwaka ari wo 2025 Tarsis Manariyo akaba yamaze gushika mu nzu yiwe. Waraza tuyerera mu mwaka waje nagiye mbabaye cyane igihugu cyane nkabura nshikira kweri kandi ari kwa sogokuru ntagira adresse n'amateka maremare nari maze imyaka 40 naragiye mu buhungiro ntigeze ngaruka ku butaka bw'u Burundi bwaro bwa mbere ngarutse nyuma y'imyaka 40 abo twakuranye bose ti abo baraheze hari indi generation nta bantu bahari bandi nawumenya ariko natashe subiye inyuma nishimira avuga nti noneho nzogaruka nshikira kuri adresse yanje umuryango nzowuzana ubona aho mfise adresse abagenzi nzobazana bamenye aho mfise adresse ibyo urumva ko ari igikorwa cyiza cyo kwishimira. Nk'uko bisanzwe bimeze muri BMBC hariho amasezerano agirwa hagati y'umuguzi hamwe na BMBC. Umuguzi iyo atari hafi arashobora gushinga umushingwa bikorwa canke uzokurikirana ibikorwa azokurikirana ibikorwa hagati ya BMBC n'uyo mukiriya wacu. Uyu nawe akaba yari yaserukiye Tarsis Manariyo yitwa Emmanuel umukurikire nawe ashoboye kugaragaza umunezero acishije mu gushimira BMBC mu gushimira Tarsis Manariyo no gushimira cane Imana ariyo yashoboje ico gikorwa ngo gishobore kugera ku musozo mu bikurikire. Sinoreka gushima kuko ndafise byinshi nanje shima ndafise kandi byinshi mvuga muri make imbere ya byose shimira Imana mushobora byose kuko ni ibidushoboza ngo tutari kumwe nayo ntabyo twoshobora. Rero nagomba sabe mufashe iyo Mana tuyikomera amashi yabishoboye. Ikigira kabiri nagira nkeze cyane Mutama Manariyo Tarsis kuri iteka ridasanzwe kubw'uyu munsi mu mwaka waheze yashikiye muri Maison de Passage kandi byaratubabaje maze kuvuga ko akeneye uburara avuga ati nanje iki kintu sindabyemera ko mba mu gihugu canje hamashikire mu nzu mbeho baza kudodora bavuga ati genda uzane bordel ibyo ntabyo nkeneye. Hanyuma amaze gufata iyo ngingo twaramushikiye cyane turamutera intege igituma reshimiye Imana nuko ico yifuje Imana yabibayemwo kandi byashobotse. Rero uyu muryango nawo mukukeza mufasha nawo tukawukomera amashi. Hama nagira shimire company BMBC na Dejo wayo irongoye ku bikorwa byiza byiteka badukorera aha mu gihugu cy'u Burundi. Narashimye cyane kuva batangura kugirana amasezerano twaravuganye ku kijanye n'impinyanyo nkuko yabivuze y'iyi nzu kugira ngo igende uko natwe tubyifuza ijana ku ijana kandi batubereye abantu beza cyane kuko ibyo twasabye barabitwemereye modification twasabye barazitwemereye mbere baranabishira no ku gicapo. Hari n'ibindi twasabye mu nyuma kandi nabyo barabitwemereye barabikundira barabikora. Rero nkuko yabivuze iyi nzu yacu ndemeza ko ari nziza cyane. Ndazi ko indani an interior yayo iratandukanye na nyinshi uko ikoze. Rero ndabishima cyane ndabibashimira nyakubahwa. Iyi nzu narayikurikiranye kuva mu ntango siniyi gusa narabye ngashisha amaso ku bikorwa bakora narabonye ko bakora ibikorwa byiza kandi ndemeza ko iyi nzu ikomeye Mutama ndemeza ko iyi nzu ikomeye ndemeza ko iyi nzu ikomeye nta hantu na hamwe sondetse haba mu madozaje haba mu bijanye na ivyuma iki irakwije ibisabwa. Rero ico nagishimye ndavye ingene bakora kandi narashimye kuko aho byagombye kugorana cyane narabonye ko nabo bongereje ingufu nyinshi cyane
ku buryo iminsi yose naza ngaha muri iyi minsi ya nyuma Deje nasanga ari ngaha gasanga yambaye inkima gasanga Deje yahindutse nkanamuhoberwa nkavuga nti none uyu niwe ndavuga nti urugamba rwashushe ariko byampaye icyizere ko ndabizi ko igihe cyose urugamba rushushe cyane ruba rugiye kurangira none shima Imana ko urugamba rwarangiye neza kandi mukadushikiriza inzu nziza iteye igomwe ndabishimira Imana cyane ndakengurukiye databuja na mabuja ngaha kwijambo nyene rihamura ari umukozi cende umuntu ari serious mu kazi gose nico gituma uvuga ko hari gihe watangaje no gusanga iminsi 3 canke nikurikirana hagira satano ndi ngaha kubera sifye nako kazi jewe rero y'abakozi bo muri BMBC bagize nanje nk'ivyo nagize mino minsi ndababwira nti mwakoze neza sinzi ko navyumva mugabo jewe iki kintu kwizina rya bagenzanje databuja avuze ati turabakengurukiye BMBC ko ntumwatubakiye inzu ko ntumwacize mungira amasezerano bomenga si jambo risanzwe kubera igitandukanye nico kiraremereye kandi naco coshobora kuvuga igihe umuntu atoba yaritanze ngo akore neza rero bwa mbere jewe ndakuye ubwatsi kuba mudushima igihugu twakoze igikorwa mwadutumye tukakirangura bamfashe tubamashi murakoze cyane hanyuma ikindi nabashimiye rero hari ikintu twigeze kubasaba duti kubaka inzu n'ivyo ni bimwe ariko kuyiraramwo n'ibindi turabashimiye kukama mwumvise ko kureka ko kutwemerera mukadukoresha gushika inzu mukayigurira ibyangombwa byo mu nzu mukayigurira amarido mukayigura ibintu byose tubona amakwiziniere byose kugira ngo muze muyishikiramo hanyuma ikindi norangiriza ko nibijanye na nivyo twashize ko amarido mugabo hazogira ko muri kindi kintu gikenerwa ku nzu akapare mu installa twege dushaka ko turafise abafundi bakora ibintu byinshi ngaha mukeneye gushika ku vy'amagaze byose ibintu byose tuzoda turakoresha ngaha kugira ngo rona karimo ndayingwa makamanya n'wayikanye mutubwiye muti hari ikintu gishosha nazanye hari apare ngoma manike hari akabati ngoma manike mutubwira muti Simba BMBC abo batsa bino bintu nabakozi biwacu sabanyabiraka aca Simba nimba ari amazi mubonye nk'amazi agize agafuite canke robine kamera nabi naho bari mwijoro hari abafite n'ama déplacement guca basimba kuza kubagirira secours rero turi ngaha mbere wanyangi mubana nyene ngaha nyene muri no quartier iwanyu kuburyo mbona neza ko ubuzima bushoboka hanyuma ibindi navyo norangiza nifuza ko Imana iba muri no rugo muharonkera abashitsi nabonye abatari bake mwavuze muti umunsi umwe burya bazoza umuryango uzoza ukwiye hamwe tutamwa naho dukirane inzu iragutse mufise imodoka zitandatu indani mu nzu zirashobora kwinjira hanze mugaparika ndibaza neza ko harakwije bitarike bizotuma muharuhukira ntabwo amo ruhari karibu mu nzu yanyu murakoze tugira amahoro nizere ko mwaryohewe mu kuratira ijisho ibyiza byaranze uyu munsi kubw'ivyo rero ni munyaragase namwe muronka amazu meza akomeye yubatswe ku buhinga bwa none yubatswe na BMBC turabasezeye rero naho ubutaha mugumane natwe mutibagira kudukurikira no kuduhamagara kugira ngo namwe iyo mwubatse mwubake neza hamwe na BMBC. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi. Umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidaniririzomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira.
BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egera BMBC Group ifise aba enjeniyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.